Ikaze kuri wose uri kuri ikiganiro cha BNP Sport no musi uje kuri basketball mu Burundi turi kumwe n'umutumire yitwa Clovis Sengiyumva canke Lidic numesha makuru w'inkino ariko na cyane cyane kurikana ivy'umupira w'amaboko basketball yo ngaha mu Burundi. Clovis rero turi kumwe muri za BNP TV. Clovis na mahoro na mahoro cyane Bwana Ricardo. Umeze neza? Na mahoro kabisa ndashimira Imana. Namwe nizeye ko mumeze neza. Agenda shima naza ko ari ryambere ushise muri studio za BNP TV twakwakiriye wasanze hameze gute? Ni ryambere ndahashitse nivyo nkuko mubivuze ariko Sandalist zimeze neza vy'ukuri. Ni studio y'akarorero, ni studio novuga ko imeze neza, abakozi arabo twabonanye harimo na mwebwe n'abandi batandukanye. Novuga ko ari studio muri rusangi imeze neza cyane. Urakoze cyane Clovis, umunsi uje kuri umugwi serukira igihugu wa basketball. Ni turiko turabona uja mu mahino ku mugabane wa Afrika turavuga igikombe ca Afrocan canke Afro Basketball. Ubwo ni kibazo c'abakinyi batari ku rwego mpuzamakungu coba gihari gituma tutabona equipe nationale yitabira amahigano. Nkuko bivuze uko raba mu gihugu c'u Burundi muri basket hari ahantu tudashika. Hano dashika uravye yarige dushaka twarasohotse mugabo ugasanga ntiturenze wa mutaro wa mbere. Rero novuga ngo uriko araba kugeza muri kino gihe kugira ushoboye kuba utera imbere mu bintu vyose harabe ikintu ciswe uburyo. Rero mu Burundi sinovuga ngo habuze impano z'abakinyi kwa bakinyi tumaze imisi ko turabona hari abakinyi basohoka n'ubu turafise uburorero ushaka kubona umukinyi ashoboye kuba asohoka hanze. Nk'ubu novuga ko nk'umukinyi w'icitegererezo kugeza muri kino witwa Jogi Benjimbe akarakina mu gihugu ca Tanzania migabo yo muri Tanzania mu witwa Dar City. Rero novuga ngo cyane cyane umukene bwo gukunda kugira ikintu gukunda kuba bugorana nga mu Burundi ugasanga rero imigwi yacu nikirashika kure. Ugasanga kwitegura bashaka kubona ibindi bihugu ku mugabane wa Afrika bariko baragerageza kwitegura ugasanga bagize kana kikibera muga mu Burundi tukunda ko turabibona. Ariko ubu turiko turabona imigwi turavuga ama club ya basketball bisa nkaho mengo yo ari karadozwe ko twarabonye Dinamo yitabira BAL ubu mugwi wa mbere mu gihugu bundi bitabiriye BAL turiko turabona urunani ruri muri Elite 16 bashobora kuronka amahirwe bakitabira BAL nabo nyene biza gutandukanira he no mu giserukira igihugu tubona ama club ariko biragenda neza mugabo equipe nationale yo twatubona umengo nta kini turahindura. Novuga ngo uriko araba kugeza muri kino gihe nko bivuze utanze uburorero bw'imigwi kanaka yaba urunani canke umugwi wa Dinamo. Nivyo barashika kure kuko kugeza muri kino gihe uriko arana n'umugwi wa Dinamo no bavuga ko maze kugira ahantu hitwa ko ari kure cyane gusumba iyindi migwi. Urunani ko ragerageza gushikaho equipe ya Dinamo yageze ubu barageze muri Elite 16. Mugabo urunani rwo nako Dinamo nayo bwayo yari yamaze gushika he muri amahiganwa ya makonference. Rero ku mugwi nawo wacu duserukira muri basket. Novuga ngo kugeza muri kino gihe uravye nako barakina ngaha mu Burundi. Ba basket batuma equipe kanaka zishobora gushika kure ndavuga nka equipe ya Dinamo, equipe y'Urunani. Urasanga abakinyi presque abakinyi bose bita ko bakomeye baza kwigaragaza muri zino nkino kanaka. Genda urabe dutanze akarorero nye ku rugwi Urunani warose amahirwe gushika muri Elite 16. Raba bakinyi bigaje neza ntibakinye muri Tanzania bakina inkino zine. Izo nkino zine zose nta bakinyi b'abarundi twabona ko barigerageza ngo babe basi MVP. Wasanga bitwa ba Jacques Boas aribo baba MVP abitwa ba Mohamed Doumbia aribo baba MVP. Waza ku ntamu rugamba muri basket nato tubi wacu uza gusanga abakinyi ko barakina ico gihe mbega barabaye bakinira ntambu rugamba muri basket. Wasanga ari Malik wasanga ari Randre abone bakina umwanya munini ariko barabaza no nkino za ariko zabera muri Tanzania za Road to Bar. Nivyo hari abandi bitwa basumizi Steve ba Romesi bitwa Brian n'abandi batandukanye twarabona ko barakina mugabo wasanga bafise umwanya mugana gute umwanya mutoyi. Rero uriko araba abo bakinyi bose ko turavuga baje n'umugwi wande Urunani ni babakinyi kumva ko ndavuga equipe y'Urunani ni kubera ko tubonamwo abakinyi benshi b'abarundi n'umugwi ntama mu rugamba muri basket bawuhamagaye usanga beshe ko bariko baraza. Genda urabo bose Randri Maliki abo basumizi abo ba Romisi ba Brian si babakinyi ko turabona muri kino gihe bariko igihe umugwi wacu bagenda bakina ntitwasanze aribo beshe ko barakina. Rero novuga ngo ikiko kiragorana cyane
iwacu muri basket uza gusanga muri kino gihe abakinyi bitwa ko ari abakinyi beza batakironka umwanya ntiwo bigereranya n'indi migwi ya Dinamo kuko baba bazana babakinyi baba MVP babakinyi bava ku mugabane wa Afrika bakomeye ngo tusabaje gutwara wa mwanya w'abarundi mugasi cyo no kivuga ko kubera ko nabo baraduza urugero wanashaka rero ruvuga ngo n'ikindi cyo gusanga abakinyi bacu batakora imyimenyerezo ikwiriye batagira abantu babitwararika nkuko bikwiriye bakora imyimenyerezo uzosanga mbega umugwi wacu muri basket userukira gihugu bakora imyimenyerezo kangahe hari na rimwe uzosanga mu gihe hatitezwe igikano kanaka bariko barabahamagara ico kintu usanga ko kiragorana ni ibintu byinshi totuma usanga twege mu Burundi tutashobora kuba tugira aho twifuza gushika ariko kuri ico nyene kugira ngo umugwi serukira gihugu nk'abakinyi beza baradugira mu academy umukinya araduza aravuye mu bakinyi batarenze imyaka runaka akaduga ku rundi rugero mpagashika no mu senior ubwo umugwi serukira wa basketball ivyo bintu biratunganijwe neza ko bitwavuga ati umukinya azova ngaha aduge ngaha mpakashike muri senior yagiye arakurikirana ubwo ivyo bintu birahari ivyo bintu sinovuga ngo jingo birahari ama academy n'ivyo arahari hari ama academy benshi mu Burundi za kumutanga barabakunda gukora haraba ama academy haziko za Kazoza n'izindi zitandukanye umuco izo nama academy usanga karaba muri kino gihe dukunda kubona ugasanga ko barakorera imyimenyerezo haba kuri Toyota cyangwa ugasanga ko barakorera kuri parke nibyo turabona harawe n'abamenyereza dusanga bariko baragerageza ko barabakoresha bamenyereza nk'abo ba Kiseka Tabazi batazira kibwa kwizara bitagoyeme ni bamwe dukunda kubona mengo barakunda kuduza impano zitandukanye n'abandi bamenyereza tushatse kubavuga ngo ntibagire iki mugabo academy dusare karaduga keje dusanga nabo bamenyereza nyene ama academy araza cyatuvuga tuti mbeko ama academy hari eske abakinyi bava muri ayo academy baraduga tukabona bako barigenza neza muri ya migwi twara tubona nimba ari umugwi imigwi ikomeye tuza Kerne dufate za Dinamo za Rezipo za Remesha n'izindi udagusanga bigoye cyane kuko uriko baraba nivyo abo ba Gimberi abo ba Maliki n'abandi wasanga baciye mu bo navako sibakora mu academy baduze bava muri B kuno mukinyi Gimberi ko barabona yavuye muri B araduga muri New Star ageza aca duga mu wande wa New Star ba Maliki nuko nyene mugasi novuga ngo academy kara yarahari mu gihe twabona ngo abakinyi beza ngo batuma tubona nyene ko vyukuri baza bafise gwa rugero vyotuma bavuga ngo ni itara n'umukinyi azoshaka kuri karasoka nivyo burore burahari ubunye abitwa ba Philippe ugezo Albert Philippe bageze muri Amerika kandi karigeza neza n'umukinyi nuvuga ko yaraduze baramuzi yaciye muzaremesha n'ahandi mugabo abo bakinyi mbese bama baboneka misi yose mbe ama academy ho abonetse kuva ryari nico kintu ndumva gusaka kiko ariko kuba hari wa academy ama academy ashobora kuba hari nivyo mugabo nibaza ko ubwo turafise uko dutunganya umugwi iserukira gihugu w'abakiri bato kugira ngo babandi bari muri ya ma academy baze baje mu mugwi iserukira gihugu bategurwe bapimwe mpaka bazogende baduga bukebuke novuga ngo biko biratera imbere ubumbere wanashaka biko biraza nivyo duherutse kubona aba users bargiye muri Tanzania baza batuzana igikombe ubu vuba baragenda baza guseruka baseruke nyine kari bari mu karere ariko bagomba basohoke ku mugabane nyine wa Afrika wose aba n'abayusenze ku bahungu baragiye muri Tanzania benshi baravyibuka baza kuba bigenza neza bazarika ikombe mugabo kubigemeho ntitwayibonye bo bapfuye muko batsinzwe amashifre ruvuga ko amanota menshi mugabo pole bizoza kubera ko tumaze kubona abayuseze nivyo dushobora kuvuga ngo hari abandi tufate abayudis canke abaki abayudis kuduga mugabo biko biraza mugabo twakunda ko turayibona novuga ngo mugiye vyo bara kuri urugero ko turibona kuko turabona imigwi serukira gigu y'abakiri bato natari myinshi kirasohoka dushaka kuzobona basket kiratera imbere
ubundi niko noshaka kuba ariko ndavuga. FIBA Afrique ishirahamwe ry'urukino rwa basketball muri Afrika ryashizeho higanwa rya ni Afrocan, ni higanwa gitabirwa n'imigwi yo ku mugabane wa Afrika, mugabo bagakinishwa abakinyi basanzwe bakina ku mugabane wa Afrika bataba bavuye ku yindi migabane. Ni higanwa rimaze gukinwa inshuro zibiri kuko ryata muri 2019 edition yakurikiye niyo mu 2023. Ubwo twebwe ku bakinyi dufise aho bakina, kuko nibaza ko dafise benshi bakina ku hanze y'umugabane wa Afrika, birashoboka ko mu edition azokurikira tuzobona mu guseruka igihugu ukomeye basi muri Afrocan tutarashika muri Afro Basketball. Uravye abakinyi b'abarundi kugeza muri kino bokinira mu guserukira igihugu, simvuze ngo hanze ntibahari, mugabo benshi udosanga ko barakina ahanyene nuva ko nk'aba mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuko uriko baraba n'abakinyi barasohotse mu bisi heze, bari bagiye mu gihugu c'u Rwanda, abari bagiye mu gihugu c'u Buganda, abagiye hari na hariya, benshi baragarutse. Kuko ugeza muri kino gihe abakinyi bakunda guhamagarwa mu guserukira igihugu, umukino uvuga ngo ari hanze n'uwo Jogi Berije imbere, ariko nawe ku mugabane wa Afrika kuko Afrocan itabirwa n'abakinyi basanzwe bakina ku mugabane wa Afrika. Urumva nico bose uravye bariko baraza ubu n'abakinyi vy'ukuri usanga n'abakinyi bagira iki bakina ngaha ku mugabane wa Afrika hafi mu karere. Ubunye sinuvuga ngo hari abakinyi bagiye bapfa ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaja mu Bubiligi, za Sweden n'ahandi bameze neza, mugabo abakinyi turababona. Utarabona umukinyi ngo akina ngo muri championnat kanaka, ivyo tubizi kuba cyane cyane ku bigebe. Uno Giti niwe tuze akina yagiye mu Faransa, ugasanga kaja he akigenza neza, mugabo uriko waraba ubu nuwahe mukinyi w'umurundi dushobora kubona ngo ariko arigenza neza ku mugabane wa Buraya, nimba ari muri Europe cyangwa muri Amerika, ameze neza gusubira abandi bakinyi tutagusanga atabahari. Rero mvuga ngo keshi twege icoza kera kitworohereza uza gusanga ari no higanwa risanga ribe nyine ku mugabane wa Afrika. Ivyo navyo mugabo navyo bituma dushobora kuzobona abakinyi bigenje neza, dufate nk'ubu haza zaruze za bar, ugasanga nakayigenje neza araguzwe ku mugabane wa mugabo biragoye cyane. Rero vuga ngo uriko araba intango ya mbere vy'ukuri Afrocan Afro Basket, twebwe kubw'iwacu haracari hagahaze cyane kumva ngo kwitabira ihiganwa rya Afro Basket uza gusanga ibindi bihugu vyaramaze kudusiga, usanga bazana abakina he ku mugabane wa Amerika, pourquoi pas n'abakina NBA, usanga nabene bahari, natwe tukiri ngaha usanga bigoye. Ubu turi mu makarifikasiyo ya Afro Basket, umugwi serukira igihugu iwacu ubona urimo, yasanga bigoye. Ariko nayo makarifikasiyo ahera mu turere twe turi mu karere ka gatanu, mugabo uravye ibihugu birimo harimo ibihugu bikomeye, ko harimo Sudani y'Epfo, harimo u Rwanda atari igihugu coje ko muri Afrocan ya 2023 bafashe ikibanza ca gatatu. Urumva ko dufise akazi katoroshe kuko kugira ngo tuzogere muri Afrocan canke Afro Basket nuko tubanza tukagira urwego rwiza mu karere turi mu karere ka gatanu. Hari u Rwanda, hari Sudani y'Epfo, ni ibihugu bikomeye muri basketball, dutegeza kuraba uburyo dukora ibishoboka byose tukanza gutsinda kugira ngo dushobore kuja muri ivyo bihugu bikomeye. Kandi ivyo uko tutariko turigenza neza ni naco tumona ko no ku rutonde rwa FIBA ugiye kuraba usanga Burundi nivyo ntabwo ari n'ikibanza kibicana, mugabo kandi nako gishimije ko ubu ni mu kibanza ca 23 ku mugabane wa Afrika, mu bihugu 34 zo ku mugabane wa Afrika. Urumva ko si urwego rushimishije dukeneye kubona ko mu guserukira igihugu, usanga ari navyo bituma tutarashika n'urwego rwo kwitabira amahiganwa Afrocan canke Afro Basketball. Hama tuje kuri ico nyene baza ko kugira ngo equipe nationale itere imbere haba mu nkino zose zitandukanye, harabaje imbere bagaserukira abandi kugira ngo bakore ibikenewe kugira ngo mu gushobora gutera imbere. Twira tubone equipe nationale ya basketball yateye imbere ko yitabira amahiganwa Afrocan Afro Basketball, biregwa bande bakore gute? Bo ikintu ca mbere kugira ngo dushobore kuba tubona imigwi yacu serukira gihugu ya basket, dushobora kubona yo shaka kubitera imbere ikaja ku rundi rugero. Ica mbere navuga ngo bavuga ngo umwera uvuye bukuru gakwira hose, hata kubatangura abo hejuru nabo nabaki. Je sinovuga ngo hatangure ngo ubushikiranganje canke hejuru cyane,
haratangura icambere batanga bashire mu buryo bashire mu buryo mu makadeko turavuga ya makadeko turavuga nibashira mu buryo umwana akaza akafatwa neza nkuko bikwiriye akashobora kuba apfa ku ishuri ashikira kuri entraînement twarabonye ku mugabane mu migabane itandukanye aho umukinyi hashobora kuba ishuri kanaka hakitwa academy ishuri kanaka ikitwa ngo twese turabamenya byose wewe uraza kuvuva mu ishuri uza gukora entraînement ku kibuga hamagira iki habe ya mafondamento ya basket umukinyi amenye dribble umukinyi amenye shoot umukinyi amenye defense ibintu byose bigize basket iconye niyaza ari umwana w'imyaka dufate ayitawe kuri basket ku myaka 5 akaduga akaba ari ahantu yitwayeho neza kubera ko twenga mu Burundi uraza gusanga umukinyi aravuye muhira avuye muhira kwa mama na papa canke handi hantu abaye araje arakoze entraînement aciye ataha hari n'igihe warashaka rimwe na rimwe atarose n'iki na récupération aho utagusanga ico gihe umwana dada kuba duza gwarugera kuko anza kuba ava muhira asubire muri vya bindi hari gihe twarabonye uburorero bwishi umwana araje afise impano ikomeye muri basket cyane wanakorera umuzindi nkino mugabo kwa kuntu udasanga yitawayeho ataronka cyakintu yifuza nimbikira tukimuheranya ega ari umwana ushanga akunda basket azi iki basket mbwaka bavuka muri wa muryango udafise kumugurira ikintu cyiswe ikirato kandi basket isaba ibikoresho biba bizimvye basket isaba ibintu biba bizimvye umupira ivyo birato iki uza gusanga ari ibintu vyigize iki bisaba ko aba yafashwe neza twanye uburorero bw'aho hantu ndavuga ngo icambere rero abantu nibashire mu buryo biteho abana kuko niwasanga umwana ariko araduka kiri muto uzosanga yagize ikiyamenye ikintu ciswe basket bizotuma ashobora kuzobika azoshaka kuba umukinyi azofasha igihugu hari abantu bashobora kubona ngo nakaraduze mugabo ni mukinyi yaje ko hanze akagugwa n'umugwi ukomeye ya academy iraronka ikintu umuvera aronka igihugu kiraronka ivyo rero ndavuga ngo navyo navyiteho tuje naho ku burongozi nabwo nyene abasangwe barongoye dufate za federation canke mu bushikiranganje bujejwe inkino nabo nyine baze bararaba mbega ko dukunda kubona ngo umugwi useruka ukunda kubugera he abakinyi bageze ni giki kibuze kugira ngo dushiye gushiramo hamwe imigwi ishiye kuba yigenza neza kuko uriko araba abandi usanga baradusize ibyo uravuga Sudani y'Epfo mu Rwanda usanga bagira iki u Rwanda usanga kurashiyamo uburyo bwishi ngo buryo ugasanga umwana karaduga rega twenga mu Burundi impano ngo abandi baraturusha impano baturusha ukwitegura oya nibaza ko impano utayihaye ivyankenerwa ngo ugerageze kuvomerera ya mpano birangira n'ubundi ya mpano atakurigeze kuko turakeneye ibintu byinshi wavuze ico cama academy mugabo hariho n'ikindi kintu nibaza ko gikenewe cyane ikintu kijanye n'inyubako ibibuga vya basketball apare ko twogira ibibuga byinshi muga tukire n'ibibuga bimeze neza bya bibuga twavuga biri ku rwego mpuzamakungu kuko nibaza ko bizofasha umwana ntazoja ahantu ngo asanga ariko akina kibaye itandukanye n'ico muhira ngo agira ubwo akavuga ati bino turabimenyereye nayo nsanda gikinira ko mugabo hari naho usanga rero za nyubako zijanye n'urukino rwa basketball ntazo turaronka ugasanga ni intambamye kuri babana bakiri batoya nivyo cyo kintu bivuze Ricardo nico cyane nivyo kire nkivuga dufate abana bakiri batoyi cyane uduze naho ukaduga ku rundi rugero ruva ku bana ibibuga navyo biba bikenewe nivyo ibibuga biba bikenewe gose kubera ko niba dushobora kubona mu Burundi kugeza muri kino gihe batarabona mbega Elite 16 muri division dusangwe turimwo izobera he nibaza ko yaba ibibuga byari bihari ngavyiza kandi dufise amarena ikibuga gikunda kuba caki twarabanye amazone 5 kabera mu Burundi mugabo ubunye ntivyo babigikunda kubera ko raba ibindi bihugu vyadusize karere baradusize urabe ibihugu byose duhana imbibe bose barafise ivyo bibuga vyiza Tanzania barafise ibibuga birenga ikibuga kimwe nimba warabonye ikibuga cabereye ko zino nkino cyo cabereye ko mu mwaka uhetse
ja mu gihugu c'u Rwanda bafise Big Arena ja aho mu gihugu ca Kongo nuko ahonye niba wabona umwana abona ikibuga ciza akabona abagenzi biwe yama yipfuza kubona Gibe je nzobe Richard Ndikuriyo je nzobe Rand nzobe Malik kubera iki nabo nyene n'abakinyi kugeza muri kino gihe usanga batatanga za nguvu zabo ko zikwiriye ntitwanya abakinyi bavuye hanze ugasanga avuye imigwi ikomakomeye yahora kina izo za playoff zo muri za basketball d'Africa League mugashika ngaho ukabona umukinyi birase yashuti ntishike abantu umuyaga yagenda akagenda afise ubwo avuga ngo nkagenda nabi ndashaka kubabara kubera bya bibuga bitameze neza rero biri mu bintu bikomeye ikintu cyambere kibe ko ndavuga cyo mu burongozi hacaza Febabu hakaza kindi n'igihugu naco kikabiza kuko baravuze ngo twebwe muri federation ntitwoshaka kubifasha tumwe twenyene turakeneye yuko hozamwo nuki n'abari hejuru akadufasha hama tugashaka kuba tubona basket yacu iri gitera imbere kuko uburore bumaze ko kuraboneka umaze kubona imigwi izirava ubutwe mu kumugane wo ngaka mu karere ibihugu gose ariko yadutere ubwoba muri basket uza gusanga ngiye guca u Rwanda naco turakina ugasanga na Sudani y'Epfo ibindi bihugu twokina rero vuga ngo ni ibintu vyinshi vyokorwa Ricardo haba ivyo vy'ibibuga haba mu academy bakazikurikirana uko bikwiriye ika kandi n'abavyeyi bakagira iki agashobora kurekura n'abana bakavuga ati genda ugire iki utera imbere mwana kuko ushaka kubona umwana wawe agiye akiri mutoyi ukabona mbego ibintu bisanzwe umugabo akazogushikana aho wifuza kuzomushika Lidic usanzwe kwikana championnat basketball yo ngaha mu Burundi nibaza ko uraja ku bibuga kenshi uraraba abakinyi kuburyo bakina uraraba urwego rw'ama equipe ariko areganwa muri championnat basketball hari cizere c'uko dushobora kubona babakinyi bamwe tweko turondera ku bindi migabane dushobora kubabona ahubwo ariko bava muri ama equipe yo ngahe wacu tukabona equipe nationale ahanini igizwe n'abakinyi bavuye muri championnat ngaha nivyo umuntu arakunda kuba ashika ku kibuga akaraba inkino ni championnat yarayirangiye umuntu yarashika kuba ariko arayibona arabona urugero ariko ikibazo kirimo kigaruka ni hahandi abakinyi b'abarundi barahari kandi bafise impano ariko ubu nabo bandi abandi bakinyi bari ku rundi rwego rubasumbya n'ivu uvuze umurorera wa Jean-Jacques Boissy akaba MVP muri saison régulière ukazana abitwasi Banyoni Sand no munyafrika y'Epfo yabaye best defender uza gusanga abakinyi bose benshi abigerereza abanyamahanga twebwe nivyo kugeza muri kino gihugu ivuze ngo murararaba mbega dushaka kuzobona yuko bogera kuri rwa rugero tukabona imigwi yacu ikirigenza neza biragoye bibandanije kuri no rugero ko turayibonamo biragoye kubera ko gusanga mu migwi iyo migwi ikomeye iri kiraja mu playoff twabonye hagiyemo urunane hajamo Dinamo hajamo Remesha nino equipe ya Tigers wasanga n'abakinyi babiri b'abarundi uza gusaba baja kurinde bambara imayo ryamaye abantu 12 ukaza kuri Remesha niho vyasa no bigende kandi bafise abakinyi b'abarundi atari bake vy'ukuri bitwa ba Pole ba Subzi Steve abitwa n'abandi batandukanye waja ku runani wasanga abakinyi baja mu kibuga b'abarundi naho nyene ntibarenga niburiburi nka bane baja muri 12 ukaja ku mugwi wa Dinamo nuko wasanga hari ngiye washaka ko baranakina ugasaba abakinyi bose batanu n'abanyamahanga kuri ico nyene uri kuravuga nimba turiko dushaka gukomeza mu giserukiro nta kuntu ishiramwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi Febabu ryoshiraho bavuga ati igitigira intarengwa ku kinyama b'abanyamahanga niki kugira ngo tubone akajyo kuri babakinyi b'abarundi ivyo birashoboka mugabo Ricardo ariko twatumaze iminsi turi mu gihuhusi mu misi heze basket arikereye yuko ishobora kubisubikaza hakabonekamo vibe nkuko yari sanzwe iri rero uravye abakinyi benshi bari mwabamaze kuba mbese no kumego ko arihebura mugabo barazana basket irasubira kubigira iki turashimira n'usanzwe yarafashe ino federation ari wayira ifise muri kino gihe ndavuga Crave hacimana batazira gataye
ni umwe mu ba president yazanye impinduka n'abaperezida b'imigwi cane bazaye abakinyi bakomeye ivyo rero nivyo ni ku rugero rugize iki, ni ku rugero rushobora kuba ruri imbere. Sinova mu mwaka umwe cyangwa umwaka ibiri ngo tulimite ngo abayitranje kuko uvuze ngo uzane abakinyi ati tuzanye abayitranje batatu hama hakiri b'abarundi hari guza gusanga mengo basket yacu iracagize iki, iracari hasi kwa rugero. Mugabo je nibaza ko buke nko mu myaka iri imbere, ko mu myaka imbere nk'ibi canke itatu bikenewe kubera ko turabona kumuga ibihugu vyo ngaha baralimita abayitranje bakavuga ati abayitranje bemerewe kuja mu kibuga ntibarenga banye uko bigenda kose naka abakinyi babiri canke bangahe bategetswe kuja mu kibuga. Ivyo navyo birahari mugabo uraraba mbega bobo ko vyatangwe bakabigirika bobo batangwe gute kugira ngo bashike gushika kuri urwo rugero. Usanga abakinyi beza batuwa ko mugwi serukiye agiye muri basket ugasanga bameze neza. Rero twege mugabo ku ruhande rumwe birakenewe kugira ngo dushoboye kubona abakinyi b'abarundi nabo berekana performance zabo ziboneke kubera rega burya n'ubundi bateko baraboneka ugasanga umukinyi w'umurundi arakarakira iminota 2 ntazo kwerekana rwa rugero rwiwe rwiza nkuko tuzobona wa mugwisekira genda naraho nk'ubu mbega uhamagara umugwisekira gihugu bigita yawe ko barakira usanga sanga abakinyi bangara uravye bariko barakina ino VBA abakinyi bigenye neza tuza gusanga barenga nka batanu hari abandi bagize ikiba usanga umengo baribagiwe byabekere ko nawe korana nk'umwanya nabo nyene vy'ukuri abakinyi b'abarundi babo bashoboye ko barakina harakenewe ico kintu bwase mbona ko gikenewe nk'umuntu mwakutsa ku bwaje. Wowe urabona ko bigikenewe ko abanyamahanga baba benshi kugira ngo tubone kwa guhangana hagati y'imigwi muri championnat ya basketball? Barakenewe mugabo simbona ko hagikenewe abakinyene nk'abari bahari mu mwaka uheze basi muri batatu beza canke bane bongera ku bandi bakinyi kuko tubona rino higawa rya basketball Africa canke road to bar uza gusanga bavuze ngo abakinyi batanu nibo bemerewe kumwikana abandi bakinyi bose basigaye n'abakinyi biki b'abarundi kuko naho batigenda neza turabona umukinyi w'umurundi ariko arigenza neza ivyo nabona ko simvuze ngo manijire mu migwi kanaka mugabo harakenewe ko n'abakinyi b'abarundi muri rusanga ijambo ryo shaka gushikako harakenewe ko n'abarundi nabo baronka umwanya bagakina bakareka rugero rwabo kuko twaranye abakinyi nimba twarabonye ba Romis nimba twarabonye ba Napoleo nimba twarabonye abo bambuye n'abandi ba Erove twabonye kubera iki twabana abakinyi b'abarundi yerekanira abakoze cyane Lidi kuravuze ati harakenewe umwanya kugira ngo abakinyi b'abarundi baronka umwanya ukwiye tubone baje no kudufasha mu giserukira kuko nibo tuzokwikora ko tuzoja kwikora kuri abanyamahanga nibaza ko federation ko intambwe izogenda irategwa buke bazogenda babona igikenewe kugira ngo tushoboye kubona mu giserukira gihugu umeze neza cyane. Nibaza ko basketball nivyo turiko turabona amaklub atera imbere mugabo turifuza no kubona equipe nationale iteye imbere itabira Afrocan itabira Afro basketball ivyo navyo kugira ngo bikogwe ni impande nyinshi zifise ico zitezwa gukora harimo federation amaklub n'abakunzi b'urukino rwa basketball mu Burundi. Clovis Lidike nibaza ko wadufashe cyane watwinje muri basketball yo mu Burundi turabona ibitari bike ku muguserukira gihugu reka ndagushimire wakoze kuza ngo dusangire kino kiyago cuno muzi nibaza ko nakwikora ko no hanyuma uzonyitaba. Eka ndagushimire nanje mwakoze kuba mwashoye kuba munantumira tukora ikiganiro ciza shimira kandi ko badukurikirana shimira kandi na bakunzi ba BNP Sport. Reka nshimire n'abakunzi ba BNP Sport nkuko yaje kwivuga ko aradukurikirana nibaza ko tuzosubira mu bindi biganiro naho butaha.